kubera ko umwana agikura akabura umuvyeyi canke akavuga ati papa wawe so wawe yarakwihakanye, ico ni igikomere umwana agumana ku mutima nibwo akura avuga ati jewe umuvyeyi wanje yaranyihakanye, kandi n'umwana arashobora kwihakana se akavuga ati jewe wewe nturi papa waranyihakanye, biba vyumvikana kubera ko igikomere afise ku mutima. Mugabo umuvyeyi n'umuvyeyi gusa nibwo umwana amwihakana arumva muga aca biva no kuri nyina wiwe. Nyina wiwe nawe nyene hari ikintu aba yaramushizemo urwanko ati so wawe yarakwihakanye, n'umuntu mubi, yarantereranye, akavuga amajambo menshi kugira ngo yankeshe umwana na se wiwe. Rero muri ico gihe rero umuvyeyi ameze uko biragoye kugira ngo umwana accepte se wiwe, biragoye kugira ngo amugirire ikigongwe. Ariko jewe ndakunda kuvyumva nk'inkuru canke nkabibona nk'umugabo akavuga ati jewe urya mwana wanje sinibaza ko ari rwanje, afise amakenga. Birabaho ega uko muvyumvira, birabaho. Ico nobivugaho nuko umwana amenywa na nyina, se w'umwana amenywa na nyina. Bisigura ngo umukobwa akuzaniye umwana akavuga ati umwana ni rwawe, abizi neza yuko atari rwawe, aba afise impamvu, kandi impamvu iba yumvikana. Ni nk'irya mpamvu nyene wari uvuze ngo ashobora kumukuzana kubera ko ufise wewe uburyo bwo gushobora kumurerera umwana. Mugabo bica biva nyene kuri ya mico mibi y'abakobwa yo kuja mu bahungu benshi, ubuhumbu, iki usanga bagize za sanganya, bagitangura kuraba ati noyagiriza nde kubera ko aja mu bahungu benshi, eske ninde yishoboye, ninde agize iki. Ubwo muga si ubuntu kubera ko umwana akuriye kwa se atariwe nibwo aba abayeho neza. Je nibaza yuko si ibintu biryoshe, si ibintu biryoshe, mugabo uruhara ni kwa nyina cane. Hello bakunzi ba Ray TV, ndabaramukije, nizere ko bumeze neza aho ni ngaha mu Burundi canke mu bihugu vyo hanze. Kuri micro kumwe na Benishu, kuri kamera turi kumwe na Pasiplo. Turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki, aho nama ndabazanira abatumire batandukanye, aho twama turabira hamwe ibintu vyinshi bigiye bitandukanye. Uno musi rero nabazaniye umusore mwiza cane, aho tuza kurabira hamwe bimwe mu bikunze kuba ngaha, haba mu basore, mu rwaruka rw'abakobwa, aho tugiye tubona, ushobora kubona umuhungu atenda umukobwa mugasanga arayihakanye. Ico gihe ugasanga umwana aragize ibibazo canke umukobwa aragize ibibazo, ubuzima burasubiye inyuma. Ni bimwe vyo kurabira hamwe, ushobora kuba nawe umaze kubibona aho uherereye, urashaka kugira ico bivuze ko nawe ushobora kuba vyaragushikira umuhungu, ugasanga wakubaganye uratenda umukobwa muramwihakanye, ukagira n'amahirwe mabi umwana akavuka musi, ariko n'ubundi ukabandanya uvuga ati oya si jewe, n'ubundi ntitwahuye akimeze neza, n'igihe twari tukiri kumwe yarakubagana, yaragendana n'abandi, ati rero nta mahirwe yuko umwana ari uwanje, ntavyo nemeye. Ugasanga umwana aragize ingorane kandi n'umuvyeyi yamuvyaye aragize ingorane. Ushobora kuba wari umaze kubibona, bafise ico babivuga ko mbega kuko umuhungu arinde yihakana umukobwa yatwaje inda, biba vyagenze gute, biva kuki neza na neza. Ufise ico babivuga ko muri commentaire. Ariko imbere uko twinjira mu kiganiro nyezina, reka ndamusabe yidondore tuyage muze ati two tuyaga nande. Turakwakiriye muri Ray TV. Murakoze. Amazina yawe kwita nde? Ngendahimana François Dudon. Ngendahimana François Dodo. Dudon. Ego. Oh. Okay. Ni itazirano canke n'amazina wisa n'abavyeyi Dudon? N'amazina niswe n'abavyeyi. Nkaba ndi umunyamideli, izina ry'imideli ni Du umuhungu. Ego. Tugushimire cane Dudon, uba hehe? Mba mu Cibitoki, zone Cibitoki, Bujumbura. Tugushimire cane kuba witavye ubutumire ngaha muri Ray TV. Turi muri kiganiro nawe bivuze kwiki, nk'itangura wavyumvise, mbega aho uherereye hari aho umaze kubibona bishika, aho umuhungu yihakana umukobwa yateye inda akihakana umwana wiwe, canke nawe usanga vyaragushikiye ndazi, hari aho umaze kubibona? Oya je ntibirashikira, gusa hari aho maze kubibona. Nabibonye no ku mugenzi wanje wa hafi vyashikiye. Ego. Muri ico gihe bimushikiye avyakira gute, mu gihe umukobwa aje kumubwira ati
birashitse ntitwaye inda ndacari iwacu kandi ntiturabana kandi ndazi neza ko uno mwana afise nawe wabigizemwo uruhara umwana afise n'uwawe ariko akabandanya amwihakana bigenda gute? Birabaho, bibaho kubiri, hari igihe ari amakosa aba avuye ku mukobwa canke amakosa aba avuye ku muhungu. Umuhungu ntiyadukiza ngo yanke inda uko nyene, arashobora kuyanka bivanye n'ubuzima abayeho avuga ati jewe ndayihakanye kubera ko ntanshoboye kurera mugabo, n'igihe biva ku mukobwa umuhungu akanka inda bivanye n'ukungene azi umukobwa ameze, ahura n'abahungu benshi nawe yamurondeye kubera ko yumvise yorohera abandi bahungu, ugasanga nizo ka zibiri zibayeho, n'igihe usanga nyene ari umukobwa ubwiwe atamenye ukungene yobigenza akabura uwo yagiriza nawe akavuga ati je niho nyagira kubera ko ndabizi si gwanje. Ivyo vyose birabaho, ivyo vyose birabaho. Mbega muri ico gihe bishitse umuhungu avyitwaramwo gute? Turabizi ko inda imara amezi 9 ariko ugasanga umwana aravutse avutse asa na se, none umuhungu asohoka avuga ati vya vrai ndemeye umwana yari gwanje, biba bimeze gute? Ivyo birakunda gushika, birakunda gushika kenshi, ahubwo uri umuhungu wihakanye inda ari gwawe sinzi uko Imana ibikora, yamuza umwana asa n'umuhungu nyene, hama nawe ugatangura kwiyumvira ati none ndabigenze gute? Ko umwana namwihakanye ndabemeza iwabo ko atari gwanje, haraba amatati, mbe ubu nosubira kuja kubabwira umwana ni gwanje gute? Eske hari ukuntu umuhungu aca yihagararako akavuga ati reka mbe ndarindiriye, reka mbe ndarindiriye, gusa umwana ari gwawe ari gwawe, harya namwe si vyiza kwihakana inda uzi ko ariwe wayiteye. Umwana n'ikindi kintu kandi umwana arinze asa bisaba ko umwemera, umwemera ko umuhungu n'ubundi ni wewe ugira ama responsabilité y'umwana. Nibwo umukobwa uvuga ati jewe mwana ndamwanse bivanye n'ukungene nzi nyina wiwe ameze, gusa inda ari wowe wayitera umuhungu mba mbona umenga woyemera. Tugushimire cane, tukiri ngaho nyene turifuza kumenya mbega iyo birinze bishika hakaba ikibazo nk'ico, umuhungu akagira amakenga ati umwanya umwe nibaza ko yoba ari iwanje kandi uwundi mwanya nibaza ko yoba atari iwanje, mbega umuhungu yovyitwaramwo gute? Subiramo ikibazo gato. Nari ndakubwiye ati birinze bishika umuhungu akagira amakenga, umukobwa akamubwira ati no je ndazi ko ari iwawe, ariko umuhungu ntavyizeye ijana kwijana akavuga ati ndavye imyitwarire yawe ingene ukuntu wigenza birashoboka ko ushobora kuba ari iwanje kandi n'uwundi mwanya biraza gushoboka igashobora kuba ari nk'iyuwundi. Mbega muri ico gihe umuhungu agifise amakenga ikintu ca mbere kuruta gukora ni igiki? Umuhungu icambere arinze avuga ati hari igihe yoba ari gwanje canke toba ari gwanje, nuko aba azi yuko nawe nyene mu baryamanye n'umukobwa arimwo, avuga ati eske umwana ni gwanje, ega ariga agira ubwoba bwo kumwemera mugabo ari si ijana kigujana ko umwana ari gwiwe arashobora kumwemera, gusa hanze habaho amadidane avuga ati jewe uyu mwana hari igihe nomwemera mugabo usanga ndeze umwana atari gwanje, eske bizogenda gute ko noba nishize mu kangaratete? Ati reka ndavyihakana canke ndindire kugira ngo ndabe ko umugore canke umwana azoza asa nanje canke azoza afise igisanira c'abiwacu. Ivyo birakunda gushika, birakunda gushika, nico gituma habaho ubwoba bwo gupfa kwemera umwana ku bahungu, biba bigorana muga bivanye n'impamvu ubuzima umukobwa biva ku mukobwa cambere na mbere, abashiki bacu faut ko bagira akantu ka discipline. Iyo mvuze discipline nuko uri kumwe n'umuhungu umwe apangana n'abahungu benshi, kugira ngo nawe wikingire ubwiwawe uvuga ati isanganya ririnze riba n'uyu ryoba ryadushikiye jewe n'uyu muhungu, atawundi. Nico gituma abakobwa cane cane bo kwiyubaha narirya ari abakobwa nyene indero bategerezwa kuyigira ubwa mbere, biyubare boza bariyubara cane niko umuntu yohabwira akabahanura. Tukiri ngaho nyene turamaze kubona canke se nawe ushobora kuba umaze kubibona ugasanga umwana yaravutse muri ubwo buryo papa wiwe yaramwihakanye, muga uwo mwana amaze gutera imbere agatera imbere akaronka amahirwe mu buzima, akaronka amahera, akaronka kubaho neza, ugasanga nubwo afise imyaka 25 30 papa wiwe ariko araza kumwemera, mbega uwo mwana nawe yovyifatamwo gute muri ico gihe papa wiwe arabizi ko yamwihakanye, yarinze akura azi ko ari mama wiwe yamureze wenyene, arabizi ko papa wiwe yavuze ati ko atari uwiwe, muga umuvyeyi ko abonye umwana atanguye gutera imbere aca aza kumwemera, mbega uwo mwana mwubaha nk'umuvyeyi vyoba bimeze gute? Ivyo bintu biragoye, biragoye cane kubera ko umwana agikura akabura umuvyeyi canke akavuga ati
papa wawe so wawe yarakwihakanye, ico ni igikomere umwana agumana ku mutima nibwo akura avuga ati jewe umuvyeyi wanje yaranyihakanye. We ntaharura ati kungene vyabayeho be na nyina, kungene habaye ingorane z'umuryango canke kungene nyina wiwe atarashobotse, we ivyo umwana we ntavyo abazi, avuga ati uwo muvyeyi yanyihakanye kubera iki aje ubu kubera ko naronse, ati jewe namenyere ndebwa n'umuvyeyi umwe, wowe ndaje gukora iki? Nico gituma abavyeyi abakobwa cane cane boreka gushiraho imihari y'abana na base, kubera ko umuvyeyi n'umuvyeyi. Umwana akura afise agahinda ati jewe na mama papa wanje yaranyihakanye, kandi n'umwana arashobora kwihakana se akavuga ati jewe wewe nturi papa waranyihakanye, biba vyumvikana kubera ko igikomere afise ku mutima. Mugabo umuvyeyi n'umuvyeyi gusa nibwo umwana amwihakana arumva, mugabo aca biva no kuri nyina wiwe. Nyina wiwe nawe nyene hari ikintu aba yaramushizemwo urwanko, ati so wawe yarakwihakanye, n'umuntu mubi, yarantereranye, akavuga amajambo menshi kugira ngo yankeshe umwana na se wiwe. Rero muri ico gihe rero umuvyeyi ameze uko, biragoye kugira ngo umwana accepte se wiwe, biragoye kugira ngo amugirire ikigongwe. Bisigura ngo abavyeyi bacu bafise inkuru ndende, mugabo wumva nibo badufise kugira ngo baduhe indero yuko twoba mu muryango tugakundwa n'abavyeyi natwe tukanabakunda. Iyo umuvyeyi akwankishije uwundi biragoye kugira ngo umukunde uri umwana. Tugushimire cane, ni nawe uvuze kwiki, urafise ico uvuga ko uriko uradukurikirana muri commentaire, ushobora kuba umaze kubibona ngaho mu kibano uri, canke nawe ushobora kuba vyaragushikiye uri umuhungu ugasanga urakubaganye n'umukobwa aratwaye induragiza amadushi mashoba ari iwanje canke nibo bari iwanje, kumenga icizere ndamufitiye si ikirenga, ukibaza ati hamwe nosanga atari uwanje vyogenda gute, kandi hamwe nosanga ari uwanje naho namwihakanye novyitwaramwo gute? Urafise inama wewe wogira uwo ushobora kuba biriko birashikira ubu, ugasanga arabuze ico afata n'ico areka, ugasanga aragize ubwoba ahubwo uno musi baratinya inda cane, bamwe no guhunga bagahunga, ugasanga arahunze igihugu, umukobwa asigaye Hari igihe biva no ku bukene abahungu arabuyabuya wenyene. Urafise rero ico wobwira abahungu bameze mwene uko, kandi n'abakobwa mutabasize inyuma, bafise inama mubagira, mufise ico mwobivuga ko, duhurire muri commentaire. Mbere ko tubandanya kino kiganiro cacu, hari n'umukobwa ushobora gushikira kandi ugasanga ntazi heruma uwamuteye iyo nda, yarasamaye, yitwaye nabi, akiyumvira none yoba ari naka canke yoba ari naka, akagumana ubwoba. Ninavuga uyu ugasanga aciye ahitamwo wa wundi abona ko afise amahera, bavuga ati naho aza kuba ariya naka umwana ntazogira inzara, umwana azobaho. Ugasanga uno musi abagabo ba Yozefu ni benshi kuko barera abana atari iwabo. Abo bakobwa nabo uno musi donc ikibazo ciwawe umva bo babwira iki uno musi kugira ngo bigabanuke? Usanga hariho umuvyeyi canke warabaye uri umusore inda barayigushize kurayemera kuko usanze uri humble, uvuga ati nta kimwe umwana n'umugisha reka ndamutore, ugasanga uramuteye ariko si uwawe. Kandi umukobwa akazi neza ko atari uwawe, avuga ati nta yandi mahitamwo, ndonke basi ukuntu umwana abaho, ukuntu umwana aregwa, uwo mukobwa womuhanura iki? Ivyo birashika, ariko jewe ndakunda kuvyumva nk'inkuru, canke nkabibona nk'umugabo akavuga ati jewe urya mwana wanje sinibaza ko ari gwanje. Afise amakenga, birabaho ega uko muvyumvira birabaho. Ico nobivugago nuko umwana amenywa na nyina, se w'umwana amenywa na nyina. Bisigura ngo umukobwa akuzaniye umwana akavuga ati umwana ni gwawe, abizi neza yuko atari gwawe, aba afise impamvu, kandi impamvu iba yumvikana. Ni nk'irya mpamvu nyene waruvuze ngo ashobora kumukuzana kubera ko ufise wewe uburyo bwo gushobora kumurerera umwana. Mugabo ica biva nyene kuri ya mico mibi y'abakobwa yo kuja mu bahungu benshi, ubuhumbu, iki usanga bagize za sanganya, bahitangwa kuraba ati noyagiriza nde kubera ko aja mu bahungu benshi, eske ninde yishoboye, ninde agize iki? Ubwo mugabo si ubuntu, kubera ko umwana akuriye kwa se atariwe nibwo aba abayeho neza. Je nibaza yuko si ibintu biryoshe, si ibintu biryoshe, mugabo uruhara ni kwa nyina cane. Harya abakobwa ni hatari, yego abakobwa ni hatari, kuko bagira uruntu, babishire muri ya mico y'ikirundi, bumve yuko
bumve yuko bogendera umuco n'akaranga kugira ngo indero yameho igumeho ntibatwagwe n'ibije. Tukiri ngaho nyene hari abako badukurikira b'abakobwa canke abahungu ushobora kuba bitariko bibashikira ubu ariko bishobora kuzobashikira muri kazoza. Hari abakurikiranye kino kiganiro akavuga ati hari impanuro bavuze kuri Royal TV have ndayikorereko, ugasanga biramushikiye bwabo nukuri arabuze ico afata n'ico areka, aciye ahitamwo ndabona ko afise uburyo bwo kuzoshobora kumurera muga akamuhitamwo nawe nyene ugasanga aranabizi neza ko atari we, aciye amutora ukunyene ko azi ko nabo nyene bahuye. Turashaka ikintu womubwira ico wobivugaho kugira ngo birinze bimushikira amenye gupfira ibanga ntakore ibyaha bibiri, kuko muri ico gihe yakoze icaha ca mbere atwaye inda hataragera hama n'ubundi ayagirije uwundi muntu kandi bizokurikirana umugabo azoguma yita kutavuga ati je ndiko nsubira umwana, ndiko ndavuza umwana, ndiko ndamwigisha umwana w'iwanje kandi umukobwa arazi neza yuko umwana atari wiwe. Uwo mukobwa uno musi wumva womuvuga kwiki kugira ngo mutegure birinze bishika akaba azi neza yuko nubwo bahuye n'uwo wundi atari we ko araharura akamenya ati ndavye ndansamiye iki bimeze uku vraiment sinaka mbwa akaba abizi nyene ko kariko aramubesha akavuga ati nta yindi shwa nsigaranye niwe mbona ko afise mubaye zo kuntunga have te kubimwagiriza akaba azi n'umutima wawe koroshe sinabimwagiriza araza kuvyemera. Ndashaka ikintu wohanura uwo mukobwa akadukurikira bishobora kuba biko birashikira canke bishobora kuzomushikira kugira ngo avyitwaremo neza. Ubona yo yoca bikora gute nk'impanuro nk'umuhungu umushinga ntahe umva womubwira buno mwanya? Icambere je nomubwira Imana izobahana. Turapfuwe noneho. Imana izobahana kubera ko hari ibintu bavuga ngo tubigira tubizi tubigira n'ibigira nkana. Mubigira mubi n'ibigira nkana abakobwa murazinanye. Hari n'igihe uzumva muhanurana ngo tuyikure tugire iki ukura ngo yaje hataragera no kuko bigiyemo hataragera. Ni kwa kwirinda nyene ko umukobwa yogira donc akagendera indero akiyubara kandi akihangana kubera ko ubu hari ibintu byinshi bituma bagica mu nzira zitarizo bivanye mu matelefone amateleviziyo usanga babirimwo cyane byo gukunda amahera n'imiziki. Hari imiziki myinshi uzumva ivuga ngo umuhungu ni hama amafaranga umukobwa umva bavyumvise cyangwa umenga umuhungu n'amafaranga usanga rero bagiye mu bahungu benshi batandukanye bafite amafaranga babironkera amafaranga babeho neza. Abahungu nabo si abana beza abahungu n'abamesha aho hateberaho abahungu ego ntazoguha ikintu rimwe kabiri ata kintu kigaruka iwiwe ata kintu doroturu kigaruka nibibaho. Namwe murabizi abakobwa mukeneye tubahe hama namwe ngo mubahe sinzi ibyo bakeneye baco yivuga amakuru kwisi hama ivyo rero ni ibintu bibaho nuko nyene. Rero umukobwa amaze kuvuga ati je muhira sinironsa byo cyavye ni mama byose ashaka kugeragereza hanze orke yotungwa tujya duke twiwabo n'abavyeyi b'Imana yamuhaye atungwe nabirya nyene papa w'Imana munosa ku munsi akamuha ngo ati terekane ng'amashuri menyere bikeya iki niki kubera ko abakobwa bose abahungu babonamo amahera n'abahungu rero ku ruhande rwawe tire muri amahera kutwo turabona muriho n'amasanganya abera niho n'amasanga bien sûr abera kubera ko muzamo yakunda n'umutima wose amafaranga je sinzi ngwane mwe mufise sinzi ngwane mufise ama n'umuhungu abahungu amafaranga turayakorera bien sûr bati je ndahaguha ariko ndaprofita amaranje agenda uko numva nuwe yahaye mushiki wawe wa undi uvuga ati ndamuhaga ndamufashe ijana kwijana niko bivuga oya. Rero uto wumva ubwira abakobwa d'abord nuko boreka gukunda amahera oya umuntu akoze amahera avuga ngo umuntu akunda amahera arayarondera ahubwo ni mwakunda amahera namwe muzoyirondera tuzokore hama muturondere ko twebwe dufitaniye gahunda narakubwiye ko ndakunda ashaka kurongora ibintu bisanzwe gupanga projet cyangwa kuyamusaba kora kuma mufise projet nandi za nkundo za hato na hato zijya nizo zituma abantu nizo zikwega ibibazo kora kusanga sinkuze cyane gusuba inkundo nyinshi zirimo abantu bataramenya ibyari byo bakiri bato cyane bashaka guhura nizo sanganya ntibashaka kuzikingira. Rero ingorane ikintu no babwira nuko bogira bokwirinda nimukiri muto uracari muto ibintu by'abakuze ntiharagera reka bikora abakuze bazi ibyari byo
kubera ko nawe wovyikingira sinzi ukuntu kuko umengo urakuze. Je ndacari umwana ariko ndiko ndakura. Ni kwihangana rero tuya duke muronka mukamenya ukungene mutubamwo kugira ngo nimuje kurondera ibiba tuma mugwa mu caha canke bagwa muri za sanganya zituma uvuga ati ndatwaye inda kandi uyu twabikoze nta mafaranga afise kanje ku wundi uca usanga ukura juragirika mu buzima hakiri kare. Donc nakazoza kawe unakishe kubera ko iyo urimo hari ikintu uhura naco mu buzima ugasanga hari imbere wakurimbira kuzoshika harabanjije urahihojeje kugira ngo banze urepare canke utunganye ivyo urimo ubwo nyene. Nico gituma harya uba wiciye imbere kandi imbere kandi ariho dutegerezwa kubona cane gusumba ubwo buntu bw'amafutifuti. Dudo tugushimiye cyane kugana tuza tuko turagirana n'impanuro nziza uriko uraduha ndizera ko ziza gufasha benshi abahora bashikwa n'ivyo bibazo ndizera yuko bigiye kugabanuka cyane cyane ugwaruka baravugana y'umwe agize ikintu uzumva bariko baramenya ati naka yarateye inda ariko yarayihakanye bimeze uko umwana aravutse kandi avutse basi ugasanga uri kuririnda ko naka ikibazo yagize nawe ntikigushikire wirinde umenye ati ibi sindabishikira reka nihangane ndabishikira hama naho nzobikora ibyo ko turangiza kirogano cacu Dudo difuza impanuro zishika kuri zitatu muri rusange woha twebwe ugwaruka haba abakobwa haba abahungu kugira ngo ivyo bintu by'ibibazo ntibishike dutegure kazoza dufise imitima itekanye kuko hamwe ibintu byo guma bibandanya abantu bazogira ubwoba ukuntu uzosigara utagihari kumva umuvyeyi yihakana umwana ukihakana amaraso yawe kwa kubuza uko bigira ubuze uburyo cyangwa umukobwa asanga ubaye oblige kuvuga ko ari papa w'umwana kandi atari papa w'umwana. Ivyo birinze biburumva mu minsi iza gumye bibandanya ubwo rukundo zohava rutituka abantu bazosigara umenga nta kinya kubesha ikintu nk'ico naco bitwaye cyangwa gukora ikintu nk'ico nta ngorane kwihakana umwana wawe biraho birasanzwe. Rero dushaka impanuro duha ariko adukurikira bikunze bazigendere kugira ngo twebwe Burundi bw'ejo dutere imbere ata bintu by'intambamyi binze birahaba. Impanuro notanga nuko ubusambanyi n'icaha menya ko icambere ari icaha. Ica kabiri ni kumvira impanuro z'abavyeyi biwanyu kubera ko bobo barabakuriye barazi ikiza n'ikibi. Iyo ubaye iruhande y'umuvyeyi cane araguhanura ati gendera iki uzoshika ngaha iki ni kibi ikintu umuvyeyi ahubwo ko ari ikibi gihebe ko n'umuvyeyi wawe arakikubwira. Ica gatatu naho ni kugira ikintu ihangiro mu buzima. Wewe nimba uri umunyeshure uvuga ati je ndiko ndi umunyeshure shaka ibintu bingora shaka kwiga amashuri yanje ndaheze donka akazi keza nzogira umuryango ni kugira focus ku buzima bw'iwawe kugira ngo nihaza ibintu ivyo bije vyitereramwo uvuga ati ibintu tubavangira isanganya bitume nashika handi noshitse biva n'umene nifuza gushika kubyo nshaka gushikako kwako cyo biguhubisha inzira ni kugira ihangiro mu buzima kumenya ko ari icyaha kuja mu buhumbu cyakaye no kumvira abavyeyi cyane nizo mpanuro n'ubumenga no baha cyane abakobwa n'abahungu ntaco cyane abakobwa aragashizeko. Tugushimira cyane Dudo gano tuza tugiranye impanuro nziza hayo kunzi bacu bariko badukurikira twizera yuko yaducanke hirya y'ejo ivyagiye biraho tuzokugira bisubira bakaba batubwiye ko umugenzi wawe vyagushikiye ukabona umugenzi wawe afite ikibazo cyo gusanga umukobwa mubwira ati ndaje hari n'abandi babiterana akamubwira uba kwa papa wawe uba mu nzu ya papa na mama wawe araza kubwira ati ntandi mahitamo mfise inda yawe ndaje tubanaho nyene timaje n'uruhu umuvyeyi usanga no musi ko turakomeretsa abavyeyi umubwira ati ntandi umukobwa akaza akakubwira ati kwa mfise inda yawe uri umuhungu bana n'abavyeyi agaca akubwira ati simva ngaha ati nguma ngaho nguma ngaho turagumana indani iwawe ufashe je ndi umuvyeyi umwana wanje w'umuhungu cyamubwira agende arabe yamurerera amugute ataburya afise ivyo biramusha no twe byagenze gute wirinze ushatse kugutera inda ugira ibintu bisa ngushatse kugira undi muryango uri umuhungu rero menya ko wakuze abahungu tuze turibona ko turi abana dushoboye gutera inda genda mupambane n'uwo muryango mushasha mwashize ugasanga umuvyeyi abangaha n'abana biwe n'abandi kandi nabuzukuru muri iyo nzu nyene umva umuhungu yarazanye umugore ngaha vyari yaho ni hamwe bavuga ngo igito gitabwa iwabo umva ni uwo mugani no bicira ivyo mugabo si ibintu vyo kugenderako
ariko urumva bibandanije yuko iterambere ry'umuryango yaje rigasubira inyuma ku muvyeyi aba yarondereye abana nyene afise bivaye kuko abavyeyi batera bakuru ko imisi igenda atera asaza cyangwa uvuye aho urakoresha akiri umusore akizana mama wawe agasha kurunda amahera mukiga ntazo zo kurera abuzukuru n'abakazana navyo zoshobora bari hamwe mumva yuko ikintu ca mbere twokora ari kwirinda ubusambanyi kugendera ku manuro z'abavyeyi tukabumvira ikindi naco tukabubaha ikindi naco tukanasenga cane kugira ngo izo mpamvu mbi nizidutera ko murumva ko aba ari ibintu bibabaje n'umuhungu urinze wihakana umwana ndabizi buri nta mahoro ufise oya ndazi ntibajyamo ngo basinzira bavuga ati naho namwihakanye uragira n'ubwoba bwinshi ati none jewe nzomurera gute bizogenda gute eske imi famille zigiye kumvikana kora ko bikibaho hari ukuntu ugira uhabuka ari umuhungu urahabuka uvuga ati jewe ndatenda urya mukobwa w'abandi arahevye ishuri umuryango wawe sinzi ko bazomwemera sinzi ko bazomwirukana aze kubi wanje nanje abavyeyi banje ntavyo bazi ntavyo nababwiye ivyo bintu ntibiragoye gushikiriza ku bavyeyi ngo narateye inda bitera gute biragoye gushikiriza abavyeyi umva ufise umutima uti eske nzobicamo gute ibi bihe ndimwo cyo gituma n'abahungu tuba tukirinda cyane tukareka kuza canke tukikingi tukirinda cyane ubwambwe ko ari icyaha tukikingira cyane kwihangana ni sawa kwihangana mukamenya yuko ibintu byose biza ku mwanya wabyo nimbageze kubaka namanumva ngo namabanga yabubakanye mva mu ncamake utarubaka tukihangana yego tugushimire cyane rero ushimire cyane abakunzi bacu ba Royal TV bariko baradukurikira murumvise impanuro waduhaye bizako kandi tugiye kuzigendera ndabasaba bataragira subscribe mugire subscribe manda mukurikirana ibiganiro vya Royal TV amakuru mashasha yizewe ushimire cyane na cameraman Pasiplo yatumye amajwi n'amasanamu bashikira imeze neza cyane au revoir imutangwe muri Royal TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy